les amis, bonjour. Mugira amahoro amagara meza amafaranga. Ndi mu murima w'ibigori. Kiringo tuje kuraba aho twarimiye, turabe ko twokwimbura. Bana andiko ndaca hose bireze. Ego, turi muri commune Gihanga, intara ya Bubanza. Kandi umwimo muna wagenze neza, ibigori bisa neza. Voilà. Si. Ndakatatu bibaye. Okay. Voilà. Ahantu hari kimwe mugabo kandi ni binini na. Si. Uyu turi kumwe na Monsieur David Gatorano. Tweke David byo bigori neza. Muranumva twe ngaha mu Burundi ari igihushane c'abanyaburayi kiyoba karanga ibyo. Wow Yes. Yes, okay. Kandi biriko ni byinshi nagira yibona. Wow. Okay, iri touch requires. Okay. Ego kurandura byinshi. Oiro shoro. None karanga ziri mu bigori hagati. Bagenzi murazi igihushana kiri kubarimyi gira nabirimizi. Ico kintu nabonye abantu batangira ntibacumba neza. Ni mu gihugu c'u Burundi honyene aho umuntu usanga adafisa akazi kaboneka, uvuga ashobora no kuba ari umushomeri. Mewe bashobora mwandika ko kuri karanga muntu yiwe ngo n'umurimyi. Wamubaza turimirahe nta na hamwe. Okay, voilà. Wamubaza turimirahe nta na hamwe ntahazi. Donc umuntu aribaza rero ati none uburimyi bashatse kuvuga ko ari igikorwa gitoya gikengeretse mu gihe iburaya canke mu bindi bihugu biri developer. Umurimyi ni umuntu wa mbere yubashwe na banke zubaha n'amaguverinoma yubaha uburyo akeneye credit ari waronka nini. Mugabo twe ngaho iwacu ni gihushane cyane. Nibaza yuko nabonye ariko arakogwa umugambi wo kugira karanga muntu iri biometrique. Nibaza yuko ico kintu bazogisubiramo bakidentifisa neza umurimyi uwo ari we, ntibapfe uwo bagize wese ngo n'umurimyi. So siko rero turakenzura imirima, murabona kandi ko ari myiza. Biya tubabwira duti mwabantu menyabuna turime ifoko tubibamwe. Tubabwira ivyo tubamwo, tubabwira ivyo dukora. Nkunda kubabwira nisunga umugani Jezi yaciriye abigishwa biyo ati igihe bariko bamubwira ngo turahiriwe mwigisha ko twumva ibi. Abatego murahiriwe ariko muzaba muhiriwe cyane nimwabikora ivyo mwumvise, nimwabishira mu ngiro. Rero twe kuri Agaciro Media nivyo turabasangiza inkuru nyinshi. Navuga ngo zugurura amaso mu buryo bw'iterambere kandi zikongera zikadukarihiriza ubwenge mu buryo bwo kurondera nanone iterambere nyene. Ariko kandi tukarahura ivyiyumviro ndema butunzi. Ivyo vyiyumviro rero iyo tutabikoresheje bihinduka umunwa gusa. Ariko ni vyiza ko twumva tukaca tunakora. Nuko ibi tubabwira rero natwe murabona ko cyadufatiye mbere ntidukwiye gusigara inyuma, kandi tubizera ko namwe mukwiye guca mufatiye mbere. Yego tube mu gihugu c'abakozi, igihugu c'abanyamigambi. Suko ye nitahani ibiyoba. Bari muzi ko imbo haba ibiyoba byinshi. Voilà, birahaba. Bazi ko beshi David burya ibiyoba biba mu karere k'ikirimiro. Ariko ni Bujumbura birahaba muri kano karere kimbo. Arashusha. Mbere aje burya novuga gute?
ababirigi batuzaniye umuji ino mu imbo baratwononeye vraiment tuduga baratwononeye akara karere kukurimiramo parce que nta na kimwe harima kitahaba akara karere kukurima tukagwiza umwimbu ishobotse agashigwa n'amahinguriro mugabo abantu tukaba hariye hejuru ku misozi cyari kuba vyiza cyane. Murabona rero ikindi niyo urimye no kuri kw'Imana ibintu biritaba ndabarahiye biritaba haramera cyane kabisa. Tubazanye rero muri market twungurana ubumenyi. Tumaze imyaka 60 n'iyindi twikukiye. Hari ico bakunda kuvuga ngo iyo ugamije iterambere habanze cyitwa sécurité alimentaire. Umutekano mu nda. Nta mugambi n'umwe ku izina ry'Imana tuzopfa dukoze uranguke hakiri umutekano muke mu nda. So ico mvuga niki rero je kuri Agaciro Media nama ndabereka imigambi myinshi. Ubu tuko turavuga umugambi w'uburimyi w'ikibonobono, tuko turavuga umugambi ukwiyunguruza kandi bashikenzi no babwira ko ukwiyunguruza nyene ukenewe gose kuko era abazi ivyo barimo. Murabona iki ni cha kibonobono ndababwira mu murima iki gifise importance idasanzwe. N'abakore ikiganiro kwa Gatabazi mu ntara Kirundo ngira ngo mwaragikurikiye neza ico ikibonobono kimaze mu mirima. Kawaida nta murima wawe numwe udakwiye kuburima ikibonobono. Ako aba birema bino bigori si ni bigori by'akaroruhore urabibona voilà. Rero imigambi nivyo nko muri kino gihe ukuyunguruza biragumye kuko nubwo yadushike ngaha ntiba byoroshe mugabo ujya n'umugambi ndiko ndabahamagariramwo w'amamoto electrique bientôt imiduga nayo nyene iri electrique ariko tutibagiye kubanza kuyihaza mwabagabo mwe nukuri kwa Mungu kuyihaza iyo wihagije nini migambi yose ucuyumva. Iyo ushonje hariho amoko y'imigambi udashobora kumva na gato na rimwe ribaho. Voilà niko ndaca mu mirima vraiment teyigomwe aya masaka ona na masaka ngira ngo irase no yahambiye nori ndakurivuna ego muri make akarere ndimwo nakarere no kuri kwa muntu babwira nakarere k'ubuzima akana karere k'ubuzima vraiment kandi iri ni pam nivyo bica biduga bigaca bigira intuze nyinshi kwankanya kandi kiragira peseri sombuko cyane none muga nkana kubera ibigori bizoca bivayo pamajya mu mezi 3 ribagetse ni igihanga nta kintu gitanyaruka kubera hashushe we yeah okay bagenzi no kuri kwa Mungu kana karere nuvuga ngo nakuburimyi kandi ebana kubyo twababwira duti washira umutahe mu burimyi niyo homba mugabo kandi reka mvuge kino kintu sinzi ko abandi bakunze kucibaza abantu sinzi ko bakunze kucibaza burya
je muranembera nkaraba nyine mu gihugu abantu batandukanye hari ivyo nza ndabona bihaze muri igisata c'uburimyi nivyo turiko turavuga abantu ati turime ariko kandi harakwiye kubaho notre gouvernement ikadushiriraho inoba gute wundi murongo ukuntu turamutse turimye turi benshi mbere twese tuvyimburira he donc hagashirwaho ibigega bishobora kubika umwimbu ku buryo n'igihe hotera icago bigasaba ko twifungirana mu mazu nkuko byigeze kuba kuri covid mu bihugu bitari bike ico gihe tube dufise umwimbu wo turamira umwimbu wo dufasha mu bihe bigoye nk'ivyo ariko kino gihe nimba je nimbura vyose nkaca njana ku isoko agenzi sinobesha nacari ikibazo ngaho kandi kizoba gikomeye gose ushima rero hano hantu hari hamere herave bona bino vyatsi si navyatsi ndiko ndacamo okay ya hano hamera hariho ubwoko bw'ivyatsi runaka bihamera ego urumva rero ndiko ndavuga duti birakwiye ko habaho vision yagutse muri kino gisata c'uburimyi